ibikorwa nyamukuru binzanye murabona yuko ubunya hageze abana gusubira ku ishuri. Umugenzo wa fondation dusanzwe dutanga dufasha abana kugira b'imfuvyi n'abandi nyene ba mikoro makenya kugira ngo basubire ku ishuri atangorane ihari. Ubwo rero nico catumye nza cane cane murazi yuko urukundo burya tutagwigishije guhera mu nzu yacu nta kamaro ruba rufise. Niyo mpamvu razeranye na famille kugira ngo ndabereke ibikorwa dukora, baransapotinga bidasanzwe n'abana banje bashimye ko twozana n'abakaraba igihugu c'amavuko. Uyu yavuye ngaho afise imyaka 6 niyo akigaruka. Ego tuje gukora ibikorwa vya fondation kandi vyongeye nje no kuramutsa umuryango n'abagenzi. Ego uravye ko wakiriwe nico yes, turi kuvuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ni mu gisagara ca Bujumbura. Turi kumwe na Esperance Doricima, ni umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamanana kandi n'umuvugabutumwa, afise na fondation yitwa FEN. Ubu rero nkuko munayabwiye tuvuga c'indege arashitse nihagishika, reka twumve kwanza atubwira akajambo uko yumva ko ashitse ngaha. Cambere turakwakirisha. Murakoze cyane, ndanezerewe kuko mubibona kongera kandi kuza mu gihugu c'amavuko. Ego kandi ndashimira Imana ko yashikanye amahoro, narinda bakumbuye. Ego muciri heze mwari ngaha n'ubu muragarutse, muyumva gute? Hano ni muhira, iyo nje hano na kandi kaje Imana ibimpaye. Ego uko mwaje umwaka uheze siko mujiro musi no musi muzanye n'abashitsi, mbega ni bande? Uno musi nzaranye na famille. Uyu niwe mfura yanje yitwa Chancela, n'umukwe wacu yitwa Brian. Urumva ni Reynolds family. Ego mbega nibihe bikorwa nyamukuru bikuzanye no buje mu gihugu c'amavuko? Ibikorwa nyamukuru binzanye murabona yuko ubunya hageze abana gusubira ku ishuri. Umugenzo wa fondation dusanzwe dutanga dufasha abana kugira b'imfuvyi n'abandi nyene ba mikoro makenya kugira ngo basubire ku ishuri atangorane ihari. Ubwo rero nico catumye nza cane cane murazi yuko urukundo burya tutagwigishije guhera mu nzu yacu nta kamaro ruba rufise. Niyo mpamvu razeranye na famille kugira ngo ndabereke ibikorwa dukora, baransapotinga bidasanzwe n'abana banje bashimye ko twozana n'abakaraba igihugu c'amavuko. Uyu yavuye ngaho afise imyaka 6 niyo akigaruka. Ego tuje gukora ibikorwa vya fondation kandi vyongeye nje no kuramutsa umuryango n'abagenzi. Ego uravye ko wakiriwe nico icambere na mbere shimira journalist muri beza ndabakunda. Hanyuma icya kabiri ndashimira cyane Da Silva n'umwana mu rugo. Nukuri aho ntari ahari ngira amahoro. Rero nkabashimiye n'abamambe ba fondation nabo nyene ni famille koko bamaranyere ku rukundo, baraza kunyakira. maravye muri bya Sabasi. Sabasi ikintu ca mbere ni umukozi w'Imana nkunda cyane kandi n'ukuri n'akarorero cyane gose, akunze gufasha. Ni kuvuga vision yiwe igomba gusa n'iy'iwanje. Akunda gushigikira cyane ugwaruka kandi akunda gushigikira n'abaririmbyi bagenzi biwe. Icambere Sabasi twakoranye korabo kuko nkunda ijwi ryiwe, afise ijwi ryiza cyane, afise base nziza cyane. Icya kabiri n'umuntu ntashobora kuvuga imico yiwe neza ngo udayisobanure. Afise urukundo rudasanzwe, nimba mu baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana uwo nohayagiza Sabasi ari mu bambere. ntiyitaho uwuriwe, umusenzi ukamubwira uti mfasha, aragufasha ukuri atarabye ico urico. Yego kuko ejo hiwe ntuhazi. Mbega muri kino twategura iyo ndirimbo kushitse hacindwi imwe isohotse.
nzoyivuga ko cyane kuko burya n'abaririmbyi iyo dusohoye indirimbo ntituyivuge ko impamvu n'ikigambiriye ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ntabwo abantu bayitahura neza. Rero niteguye kubwira abantu bakiri ushima no mu isoko nzogenda ndababwire nti ejo ni heza.